turiko turaza mu bwami bwa Roy TV neza na neza muri studio. Let's get it, twamaze gushika mu bwami bwa Roy TV. Bakuzi wa Roy TV. Surprise. Surprise. Oh my god. Surprise. Nkuko nabikubwiye, this is surprise. Alvera ni sawa. Ishuga ni kiwanje. Bitu gani Alvera bakubwisha ubwo ni gwawe? Ni kiwanje. Ni ryo mwanzaniye. Siji wanje bazuri. Eh? Bitu gani Alvera? Bitu gani? Nikurize we bitu gani mbona ishugwe ni gwawe bakuzi wa Roy TV. Wanze ni ishugwe. Ngaho mpayambi. This is surprise. Alvera nubwo yamayanka ko ari umusari. Anovuga yuko uno mukobwa uno mwigeme novuga yuko yasabye iminsi myinshi guhura na Alvera Muhimbare aho yavuze yuko ari umufana wiwe wa mbere kwisi yose. Novuga yuko uno mwanya rero ahuye na Alvera ndibaza urana yuko sasa Alvera wait kadogo. Bakuzi wa Roy TV urana yuko novuga yuko n'urukundo rudasanzwe s'il play. Mbega uyakiriye gute guhura na Alvera nkuko yagumiye yavuga ati ninabona Alvera uno mwanya muri kumwe imbere yawe uyakiriye? Numva ndyohewe cyane byandenze nabuze nibyo mvuga. Ariko Alvera we ntaratahurana. Ntarabitahura ariko ndamukunda kandi cyane niyo mpamvu byabaye uko nyine. Alvera nashatse kukubwira ko ngukunda umbona turi vis-a-vis. Nije mufana wa mbere ufise kwisi novuga kwisi yego nabandi baragukunda mugabo jewe ndi wa mbere. Naje kukubwira ko ngukunda kubera yuko abandi barashobora kuba bagukunda ariko ntibatera intambwe nk'iyo nateye. Ndagukunda kandi nije wa mbere. Ntugira amakenga ko ngukunda. I love you so much. Wow, thank you. No, umbabarire nabuze ikintu cyo kuvuga. Majambo make numiwe. Sasa Alvera ku ruhande rwawe uvuga yuko umwigeme akuzaniye ishugwe nuvuga ko ni ibintu bitamenyerewe cyane. Mbega uno mwanya Alvera Muhimbare uyakiriye? Jewe rero ibintu nk'ibije birantera ubwoba bw'iki ariko dusubira inyuma gatoya. Alvera ntiyigera yemera ko ari umustar. Alvera uno mwanya ndibaza urona yuko izina Alvera ari izina rikomeye. Mbega uno mwanya uremera ko umustar? Reka ibintu nk'ibije birantera ubwoba. Bigutera ubwoba nyine nk'ubushi nabuze icyo mvuga. Mu majambo make numiwe. Kuguhura nawe yavuze yuko avyiteguriye kuva hirya y'ejo. Ndabyumva. Kuva hirya y'ejo. Ndabyumva. Baza jamu ndagera cyangwa jamu ndumeze ikintu cyo kuva ngone. Bakuzi wa Roy TV nubwo Alvera tumubwiye ati uri umustar ntavyemere ariko novuga yuko uno munsi yes uri mwiza we agimana ni nziza kweta. Reka tuje muri studio kuririmba. Bakuzi wa Roy TV izina Alvera niba uri umufana wa Alvera nawe none tubikore gute Alvera? Bari kuri umustar shuti imana ni. Oh my god. Wow, bakuzi ba Roy TV, this is surprise. Nini biwe wasasi bitu gani kuri kurabita byose ari gwawe Alvera? Oh my god. Yes.
Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri mikro ya Lloyd TV. Ladies and gentlemen, kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Ni muri cha kiganiro tubabwiza ukuri, show cha kiganiro kigwa akaryo keza ako kumenya amakuru y'abastar, ako kumenya amakuru y'ivyamamare. Ati mbega ivyamamare byacu obibayeho gute? Narakubwiye ko uno mwaka nzokuzanira update news iyo ziva zikagera. Ati uno musi rero bimeze gute? Uno musi ndashaka unyumvirize fresh. Ndi kumwe n'umwigeme novuga yuko umwe mu bafana bakomeye. Unyumvirize neza. Ndi kumwe n'umwigeme umwe mu bafana bakomeye, akaba n'umuririmbyi wa gospel, umuririmbyikazi wa gospel, ariko akaba umufana akomeye w'umwe mu bakinyi b'amasinema cyangwa se umwe mu baririmbyikazi basanzwe barimba gospel, ALVELLA Imbere. Bite? Sawa. Umeze neza? Yego ndashimira. Amakuru meza. Bazuzamukiza kuzi ba Lloyd. Abakunzi ba Lloyd TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Ati rero ati gende umufana wa ALVELLA. Ndi umufana wa ALVELLA Imbere. Arampimbara. Ya. Ariko tukiri ngaho nyene bakuzi ba Lloyd TV turazi yuko abafana hari umufana usanga gufana buke buke, hariho n'umufana usanga gufana birenze. Ugerageje kuraba ukufana ALVELLA wo kwishira ku mwanya wa kangahe? Bon, no kwishira nko ku mwanya wa mbere. Wa mbere? Yego. Mu Burundi cyangwa kwisi yose? Sinzi bivana n'umuntu. Kuko ndabizi ko ALVELLA haba hanze y'igihugu, haba muri Amerika. Sasa cameraman, hari ibihugu bingaye kwisi. Nibaze ko ALVELLA Imbere nta gihugu na kimwe kwisi batamuzi. Nimba mbeshe mpinyuza andika muri commentaire ndabeshe. Ugerageje kwisi yose mu bafana ba ALVELLA woza ku mwanya wa kangahe? Noza ku mwanya wa mbere. Wa mbere? Kwisi yose? Kubera kubera yuko iyo umuntu mukunda ugerageza uburyo bwose umushikira agifise umwuka winjira n'usohoka kugira ngo umubwire kumukunda akubona, kubera hari abagukunda by'uburyarya. Bon, je ndamukunda, numva ari umukunzi wanje naho atari bwambone nahatanze. Niyo mpamvu nishimiye kumubona uyu munsi. Tukiri ngaho nyene bakuzi ba Lloyd TV, hari abantu bace baza ati mbega kubera iki umwigeme adakunda umuhungu? Hari abakinyi benshi b'amafilme b'abahungu bafise amaswaga, hari abaririmvyi ba gospel b'abahungu. Ucavuze ati mbega ni kubera iki uno mwigeme yakunze ALVELLA? Ico kibazo nawe reka kitwishura hanyene, ni kubera bon, ni umuntu aririmba indirimbo zikankora ku mutima zikandemesha. Ego hama rumva rero impamvu mukunda ni nyene nashatse kwerekana ngo mbimubwire ko mukunda, kubera hari abantu tuvuge wagwaye canke wapfuye uzakuvuga ngo iyo ngo namukunda. Ego wamaziho ugahita ubona arikoreye nk'igishugwe kingana uku warazanye. Ego ariko jewe umuntu nimba mukunda mfise nihaye objectif yo kuza ndamushikira nkabimubwira ko mukunda, akimbona nanje mubona bimubwire face to face. Bakuzi ba Lloyd TV tukiri ngaho nyene novuga yuko nimwe muri surprise iza gukorerwa umwe mu baririmbyikazi bo mu mutiho wa gospel cyangwa se umwe mu bakinyi ba film novuga ko akomeye cyane mu Burundi. Iyi surprise ntayazi, ariko mu kanya gato araza gushika ngaha mu bwami bwa Lloyd TV kuri surprise ikomeye ku mufana wa mbere kwisi yose nkuko yavyivugiye. Nibaze yuko nimba uri umufana wa ALVELLA ugusumba nguye, ni wabona ALVELLA uza kwiyakira gute? Bon, ndamwakirana igishika kubera yuko numva ari umuntu ankora ku mutima, n'umuntu ampimbara cyane 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 gose. Ahari rwose yumve ko mukunda. Mbega nakakana wamutegura ko surprise ku muntu ufana? Ndamuteguriye utuntu twinshi. Je nabonye azanisha goshe. Araza kutubona kubera urumva agapfundikiye gatera amatsiko. Sino hita mvuga ngo ndabibomorera wewe wahita bijyana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni iby'umukunzi
Alvella ego Muhimbare ego ati jewe nosha ndabishira hega bati ariko tukiri ngaho nyene rero nabo azanisha goshe nimba harimo amahera nimba harimo ibikurumva yuko avuze yuko aza kuvyugurura Alvella Muhimbare ntiyashika indirimbo ya Alvella uziniye uruwo kwizegwa uruwo kwizegwa mana we Alvella wamumenye cyane Alvella bon namumenye kera mpita mumenya cyane nanje ninjiye mu kuririmba ntanguye kuririmba nanje naciye mukurikirana kuko nako ari ikiganiro hose baguma bambaza ngo uhuye na Muhimbare wo musabiki kubera yuko ntari bwinjire ngo murabe neza ibintu akora ivyo ari byo ntabwo byari bwanzemwo neza bon nca rero niha objectif yo gukurikirana eske wo Alvella baguma bambaza ninde ndamuraba itambona namukunze kuko ni wokunda utarabona urabizi ariko umuntu umaze kumubona ukabona ibikorwa byiwe uramukunda cyangwa ukamwanka bivanye n'ibikorwa akora sasa abakozi ba Roy TV akabazo kanyuma twamuhamagaye ngaha mu bwami bwa Roy TV kugira ngo tumuhuze na Alvella urumva ko ari umufana wa mbere s'il vous plaît unyumvirize neza urumva uburemere bwo kuba bwo kwita umufana wa mbere isi yose urumva ko ari uburemere uno mwanya twaguhamagaye kugira uhure na Alvella hamwe byoshika ukagenda utamubonye byogenda gute oh my god ntumbabaziriza umutima wombabaza cyane hari igihe umuntu afatirwa nk'ubu atubwiye ati burya rero nafatiriwe sinza kuboneka oya Imana niyo byemera kuko nazindutse mu gitondo ari ndimo ndamwitegura ahubwo guhera ejo wamwiteguriye guhera ejo mbyitegura numva mbyiyakira ku mutima no ku mubiri ko nzohura n'umuntu adasanzwe nawe nk'aho umugore yagiye kuvoma w'umusamariyakazi agasanga Yesu akamusaba amazi Yesu akahita amwemerera amazi y'ubugingo agaca agenda aririmba ngo nimundeke ndirimbe ngo nahuye na Mesiya bakamwita nk'umusazi kubera yarahuye n'umuntu banka ubwo bwoko barabwanka rero abahuye n'umuntu adasanzwe sinzi kuri aho yikurikirana n'indirimbo ya Ambassadors y'inyarwanda ijya ndirimbo rero burya iravuga ibintu byinshi ndanezerwa nk'ujya mu mama yahuye na Yesu je ndiko ndaraba kumwe nuseka niba hura na Alvella hari abantu bashavuga ngo zakurana nambaye ibirato zakurana kumeze gute lakini wamubona bon ndaza gushima Imana ko Imana yamfashije tukabonana kurazi kupanga ibintu bigapanguka byose tubikesha Imana uko biba byagenze kose ariko ndazi neza ko tuhura Imana ntiyo kwemera ko nsubira amaboko masa ata ikintu ntahanye kabisa yes bakunzi ba Roy TV novuga ko Alvella ntitwashimye kumwinjiza novuga ko twamugumije hanze kugira ngo aze kwinjira mu bwami bwa Roy TV surprise nta na kimazi twamuhamagaye gusa aze kuza mu bwami bwa Roy TV yuko tumukeneye ntazi na kimwe sasa cameraman ube tayari rero tuze kuzana Alvella ari hanze surprise y'ubumesha let's get it cameraman uko tayari yes bakunzi ba Roy TV kuko nabikubwiye ati tugiye kuzana Alvella Muhimbare ndibaza urabona yuko twamaze kumushikana mu bwami bwa Roy TV sasa Alvella biti uri hasi wasamye tuvugana kuri telefone nujyane umeze neza ariko sinarinda muzi ni sawa ko naswaga Alvella ntigera yemera ko ari umustar imisi yose mubwiye ko ari umustar arabuze icyo twishura sasa Alvella kubera iryo jambo ryawe kuri kimwe ko murabwiye kuri umustar urabona radio icambere suri kwanza kuri programa nacerewe gusa nagumye ndakubaza ikintu mamagare ngana cyo wambwiye ndashaka kumenya impamvu ariko abanzu nyishure ko Alvella aracabira babyita gucabiranyana yakuncabiranya kubera ko murabwira kuri umustar kandi urabizi tumaze iminsi tuvugana ko tuzokorana imisi mu minsi iri imbere muri iyi minsi hari utundi murero reka kumbaza ibibazo byinshi ariko umustar nyemera icyo kintu cyonyine ba hari impamvu ndiko ndakubwira iryo jambo none ko nyakiriye hanze uraza kubimenya byose mu kanya
none ni wontwara basinyeje. Wait gatoya abakozi ba Roy TV nkuko nabikubwiye urabona yuko nuvuga ko twamaze gushika mu bwami bwa Roy TV. Alvera aguma baza ati mbega naje gukora iki mbega bimeze gute ariko na yuko mbega wiriwega igihe wamamagara wewe narinde muri studio recording nanagiye kuririmba rero washitse ushaka kumenya icyo waje gukora naje mbwira icyo nabonye rw'umumagara cyane naje mbwira icyo ndondere uri tayari yikise kandi dukine filme n'umukinyi wa filme kashagushina bakuzi ba Roy TV tugende basi yagomba vuga ati tumwakirira indani muri studio mu bwami bwa Roy TV. Alvera welcome bakuzi ba Roy TV turiko turaza mu bwami bwa Roy TV neza na neza muri studio. Let's get it twamaze gushika mu bwami bwa Roy TV. Bakuzi ba Roy TV surprise. Oh my god surprise nkuko nabikubwiye this is surprise. Alvera ni sawa ishuga niki wanje bitugane Alvera bakubwishugwe ni gwawe niki wanje niryo mwanzaniye sigi wanje bazuri bitugane Alvera bitugane nikurize we bitugane mbona ishugwe ni gwawe bakuzi ba Roy TV wanze ni ishugwe ngaho mpayambi. This is surprise. Alvera nubwo yamayanka ko ari umusari anovuga yuko uno mukobwa uno mwigeme novuga yuko yasabye iminsi myinshi guhura na Alvera muhimbare aho yavuze yuko ari umufana wiwe wa mbere kwisi yose. Novuga yuko uno mwanya rero ahuye na Alvera ndibaza urana yuko sasa Alvera uyu ni nisa meze neza meze neza ndibuka uriya anyandikira arambwira yuko hari umuntu akeneye ko tubonana yarabimbwiye yari wewe kandi cyane urakoze witwa ngwiki nitwa Charlotte niyo kwizera ego wait gato abakuzi ba Roy TV ndibaza wabonye uko twatanga Alvera wait kadogo bakuzi ba Roy TV urana yuko novuga yuko n'urukundo rudasanzwe s'il play mbega wiyakiriye gute guhura na Alvera nkuko yagumiye avuga ati ninabona Alvera uno mwanya muri kumwe imbere yawe wiyakiriye numva ndyohewe cyane byandenze nabuze nibyo mvuga ariko Alvera we ntaratahurana ntarabitahura ariko ndamukunda kandi cyane niyo mpamvu byabaye uko nyine uno mwanya uhuye na Alvera ariko novuga yuko ni ibintu yarasabye habi desoma asaba yuko yohura na Alvera muhimba. Man so sorry kweri nukuri ambabarire cyane no kuvuga la semaine passée yarandondeye twari dufise amasengesho ya 7 jours kuri eglise. I think narabimubwiye uriya yarambwiye ko ari umuntu ari karandondera twari dufise amasengesho ya 7 jours biba bigoye rero iyo umuntu ari mu masengesho kuja kubonana n'umuntu biba bisaba nyine ko wegera Imana indi minsi nayo ariko niba mwaravugana yarakubwiye ko umunsi wose tutabonanye hari impamvu ego kweri sasa Alvera ku ruhande rwawe novuga yuko umwigeme akuzaniye ishugwe novuga ko ni ibintu bitamenyerewe cyane mbega uno mwanya Alvera muhimbare wiyakiriye jewe rero ibintu nk'ibi birantera ubwoba bw'iki ariko dusubira inyuma gatoya Alvera ntiyigera yemera yuko ari umustar. Alvera uno mwanya ndibaza urona yuko izina Alvera ari izina rikomeye mbega uno mwanya uremera ko reka ibintu nk'ibi birantera ubwoba bigutera ubwoba nyine nk'ubushi nabuze icyo mvuga mu majambo make numiwe. Alvera ni umuntu afite amajambo menshi ariko uno mwanya nukuri ko Imana numiwe nabuze ikintu na kimwe wa mbere kwi bazongera ryari
ndamukunda. Mubwire ko uri umufana wa mbere kwisi yose. Abakuzi ba ALVELLA TV ndashaka uvuge rya jambo uvuga ati mu kwisi yose ni jewe mufana wa mbere ufise kwisi nzima nkakuryoha. Ya ALVELLA nashatse kukubwira ko ngukunda umbona turi vis-a-vis. Nije mufana wa mbere ufise kwisi novuga kwisi yego nabandi baragukunda mugabo jewe ndi wa mbere. Naje kukubwira ko ngukunda kubera yuko abandi barashobora kuba bagukunda ariko ntibatera intambwe nk'iyo nateye. Ndagukunda kandi nije wa mbere. Ntugira amakenga ko ngukunda. I love you so much. Thank you. No, umbabarire nabuze ikintu cyo kuvuga. Amajambo make numiwe. Awari ngira ndaza kwicara mwanya ndabyiyumvire neza nabyumva neza kubera biragoye. ALVELLA Muhimbare. Indirimbo ya ALVELLA muririmbire yumve kuri indirimbo yiwe imwe. Uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa mana we. Uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa mana we. ALVELLA wait gato. ALVELLA hari ikiganiro twakoranye imbere ko ndakuzana ngaha muri studio. Uku guhura nawe yavuze yuko avyiteguriye kuva hirya y'ejo. Ndabyumva. Kuva hirya. Ndabyumva. Baza jamu ndagera nashaka. Jamu ndume sibiti ikintu cyo kuva mwene basubije. Bavuga ati akataraza kari mu nyuma. Tubandanye nibi. Bon namuteguriye utuntu twinshi si twinshi cyane bon ariko kuri je ko turi ku mutima nagumye ntutegura no mukorera iki atwakira uko tubonye twavuye ku mutima umukunda kandi cyane. Let's go ALVELLA wait bitugane. Guma hamwe. Bakuzi ba ALVELLA TV nubwo ALVELLA tumubwiye ati uri umustar ntavyemere ariko novuga yuko uno munsi yes uri mwiza we ariko ni nziza kwe reka tuje muri studio kuririmba. Bakuzi ba ALVELLA TV izina ALVELLA nimba uri umufana wa ALVELLA nawe none tubikore gute ALVELLA bari kuri umustar shuti imana ni oh my god. Wow, bakuzi ba ALVELLA TV this is supply. Nini gwiwe wasasa bitugane kuri kurabita byose ari gwawe ALVELLA. Oh my god. Yes. Yes bakuzi ba ALVELLA TV urabona neza na neza yuko wari umunezero udasanzwe hagati ya ALVELLA Muhimbare asanzwe ari umukinnyi w'amafilme akaba n'umwanditsi w'indirimbo mpimbazamana indirimbo novuga yuko ziri mu giho wa gospel. Ni ALVELLA Muhimbare novuga yuko yari yatewe iteka n'umwe mu bafana umufana yemeza neza yuko ari we mufana wa mbere kwisi yose afana ALVELLA Muhimbare nk'umukinnyi w'amafilme cyangwa se nk'umuririmbyi wa gospel. Novuga yuko rero yari yabisabye imbere y'indwi zibiri kugira ngo tuzoshobore kumuhuza na ALVELLA Muhimbare aho yavuga neza yuko amukunda cyane yifuza kumubona yifuza guhura nawe kugira ngo ashobore kumuha zimwe mu mpano yari yamuteguriye. Ndibaza wabonye neza yuko muri video zatambutse yuko yari yishimye cyane umunezero wari mwinshi bya atari ariko rero ni video zo mu nyuma navuga yuko ALVELLA byaje kumurenga nawe biba ngombwa yuko avuga yuko tutokomeza kwasa kamera abivanye n'umunezero yarafise aho bona neza yuko yavuze yuko ibyishimo byamurenze yabuze ico kuvuga yabuze amajambo ashobora kubwira umwana w'umwigeme navuga yuko yateye intambwe navuga yuko atari benshi bayitera navuga yuko yerekanye neza na neza yuko ari umufana wa ALVELLA Muhimbare yeretse neza na neza abafana ba ALVELLA TV cyangwa se isi yose muri sange ko ari umufana wa nyawe wa ALVELLA Muhimbare.
Muhimbare turazi neza iyo umuntu agira icyo akora agira abamukurikirana agira abafana agira abantu bakunda ibikorwa vyiwe novuga yuko nawe nimba ufise ivyo ukora urafise abafana bawe ariko rero n'umwana w'umwigeme novuga yuko yateye intambwe novuga yuko idasubira inyuma aho yerekanye neza na neza yuko hari umufana wa ALVELLA Muhimbare aho nawe vyaje kumurenga kabisa akavuga ati ibi bintu kabisa ebana sinokoma imbere ya kamera sindoronka ico mvuga sigenda gushimira rero kuri kino kiganiro ntibibagire gukora subscribe kuri Doi TV kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news no muri cya kiganiro tubabwiza ukuri sho cya kiganiro akaryo keza ko kumenya amakuru y'abasari ko kumenya amakuru y'ivyamamare je wari kurumbaga rero my name is Radio, this is Doi TV in the place you know what it is, we love you so much. ALVELLA Muhimbare n'umufana wiwe turabakunda cyane, we love you so much. Ciao ciao, peace. Imutangwa muri Doi TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Doi wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri